murabizi neza ko diaspora uko iri uno munsi guhera mu mwaka w'2020 iratandukanye nuko diaspora yari iri mu myaka iheze par rapport abarundi baba hanze na leta barafite ingene babamwe abarundi baba hanze n'uno munsi barafite ingene babonwa kugira ngo ibyo rero mu bimenye ubirabira mu bitabo by'igihugu biraba imigambi y'iterambere dufatire kuri za nkingi zitanu y'amapiriye atanu. Piriye ya mbere ni engagement de l'État, gouvernance, transparence, efficacité institutionnelle. Piriye ya kabiri ni efficacité économique, aho diaspora iza mu ba mbere. Piriye ya gatatu ni équité économique, équité sociale. Piriye ya kane écologie et patrimoine culturel. Piriye ya gatanu rero nico bita partenariat fructueux. Iyo partenariat fructueux rero ugiye kuraba muri ya objectif 22 avuye muri za nkingi zitanu usanga la diaspora ifite ikibanza kinini cyane muzorabe ubuya hariho meme na politique nationale ya diaspora mu bushikiranganje barashizeho direction irari bya diaspora. Ni ukuvuga rero twebwe ubwabo tugomba kwiyubaka hanyuma inzego z'igihugu tugaheza tugakorana batadukoresha kuko rero dukoresha mugabo ukora boro kuko turabarundi kandi uri mu gihugu cyangwa uri mwene gihugu nawe uri mu gihugu ugomba kugumutaniye derrière imigenderanire hagati yawe n'igihugu. Twe natwe dufite abana hanze n'abandi murabizi neza hari ikintu kikunda kuba gikomeye ikintu bita denaturation ugasanga umuntu yarabaye denatire hagacatangura kuba ikintu bita conflit de culture. Abantu bose bafite abantu hanze barabizi ugaca usanga umuntu umurundi umuzungu siki kubera iki kubera uko kuntu ataparve na kwiro truva ngo yitore wenyene mu muco wiwe kuko umuco n'umuntu n'ibintu bibiri biri intime mari. Nicyo gituma rero igihugu icyo kintu cyakoze ngo gikomeye cyane natwe nk'abantu bari imbere y'abandi tugomba kubishira imbere hanyuma n'iyi migambi yose rero ikijamwe iyi nyubako rero burya iri mw'ibyo hamwe umuntu ari ndabakaruka sanzwe umuntu bwawe bwa mbere murabona ibibazo turi mu bitoro by'akabiri nagira ngo nce boneraho mbere ndonka akanya gatoyi ndabivuge hari bavuze ngo mugwa bibi gusa mugabo reka ndabivuge nk'ibintu dushaka bine zerekana yuko kameme hariho ini difference itandukaniro ingene ibintu byabana n'ingene birubu para kuri aba diaspora je dis bien mwarabonye ibintu by'ibitoro la diaspora nibo bantu ba mbere igihugu muri iki gihe bari ngaha bashoboye kuduha karubira inshuro zishaka kuri zitanu nibyo nticyakwiye mugabo je ndagira afate kano kanya nshimire inzego z'igihugu je saisis vraiment cette occasion tubashimire cyane kuko diaspora wese yaje hano yavuye hano abonye ko ari considéré twarabonye ko hariho n'abarundi byababaje bavuga ngo kubera ko aba diaspora gusa barabivuze gutyo narabumvise kuko nari mu bariko babitunganya turabakari kubigenda neza ivyo barabivuze mugabo nagenda babwire yuko iyumvira umuntu yafashe indege yiwe yafashe itike y'indege akazana abana akazana n'umuryango hanyuma bigaca byanka kandi afite indwi zitarenga zibiri yaba afite umwanya muto agaca buri ngene yunguruza bavuga ngo badasubira ku mutima wo gukora igihugu no kukizana bizogora. Rero ikintu leta yakoze ni uko twagira tubashimire niyo biye ku mutima babandanye bagira iyo consideration kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri kwero ko ubuye abarundi bacu barashizeho service d'accueil abaje kwa polisi barabizi ivyo ni byahoraho. Iyo service d'accueil bashizeho ni service umuntu wese aje hari abantu baza arabatama hari abantu baza arabatama kandi abantu baza ari bimuga bakabura umuntu abafasha. Ubu rero izo service ubu zirahari ivyo byapfuye mu biganiro byagiye biragirwa n'abari muri diaspora n'abandi ivyo rero barabikoze cyo kintu cyiza cyane twovuga yuko twoshima. Ikindi nashaka gatatu murabona ko bashizeho la semaine de la diaspora ivyo turabifashanya nabo jewe kuva namwe kuzandaza kenshi mu Burundi
nabishikiye mu mwaka wa 2022 2020 inama yabereye Ngozi twaravuze tukaganira tugahura n'inzego umuntu akavuga ibyo yiyumvira erega nivyo ni intambwe abantu baba hanze rero batandukanye n'abarundi we wavuga ibintu uko avyumva ibyo mu byumve mu bimenye hari ikiganiro cabaye twagize muri Sodenire igihe twavuze ko abantu byababaje mugabo bamenye yuko abantu baba hanze bafise mindset iri different n'abarundi baba hano bafise état d'esprit itandukanye n'abarundi baba hano bazobera bishira mu bavyumve abarundi baba hanze bobo kugica afise ku mutima nta bya bindi yuko kugira ayumvira pe ivyo nibiba muri bo abarundi rero bavyumve yumvise avuze ikintu nuko ari cyo nyene yumvira narumvise ko byabababaje mugabo nibaza yuko batubahora kuko bo bintumbero kuvuga bijya babivuze bagomba ko ibintu bihinduka ivyo nivyo nibaza nivyo niyumvira rero turavye ingene rya semene itegurwa tukaraba ingene abantu bazunguka tukaraba nta guverineri wo mu Kayanza ingene batwakiriye n'abandi niyumvira yuko ari ikintu ciza rero hariho byinshi cyane byiza bivugwa bakora mugabo n'utwo tuntu tutari twiza natwo ni ko dukosoba kuko ivyo nivyo biha ishusho nziza igihugu mu ncamake rero mu ncamake nibaza yuko nitwagira ubwo nko yabivuze tukabona imbere tukagira focus kuri nuze ya development jewe nibaza neza yuko igihugu cacu nta kibuza nyama mubona abantu bajyana nyama mubona abanyepolitike n'abandi baguma bari mu tuntu mubabare muri iki jambo rigwe kutubwabwa hari utuntu tutubwabwa usanga abantu barimwo twinyungu z'abantu mugabo igihugu nikije imbere nikije hejuru ivyo bintu nibito twatwafaza twebwe rero nk'abadiaspora twebwe nk'abantu bamaze kubona ibintu n'ibindi hanze kandi dukunda igihugu cacu turiteze neza guterera mugabo dusaba abanyepolitike yuko batworohereza nibatubone nk'inzitizi nibatubone nk'intamba nibatubone nk'abantu mengo tugomba kubakora amata mu kanwa mugabo turi ngaho kugira ngo tugire icyo no kwita complementarité dufashanye twese kandi birashoboka kuko dufate kwijya vision cyewe ndemera neza ko bishoboka kandi ijye twayigize yacu ibi yababwiye tuzoza turaca gusigura mu mahanga nagenda babwire yuko ijya vision niyo base kuko burya hari umuhinga yitwa Seneca w'umuromani w'umufilozofe yavuze ngo iyo umuntu atagira yaje atazimira iyo rero utagira intumbero burya ushobora no kugira burya nyubakwa irimo iyo ntumbero nyene iyo rero twamara ko twofise iyo ntumbero hakaba ari igihugu cihaye nemera neza yuko twese twabigira umwe umuntu wese wabona kutwononera kubera utunyungu twiwe umugambwe canke idini canke ishirahamwe tumuge dabora igihugu imbere igihugu kandi byose bizoshoboka murakoze